Urusengero rw'Uhoraho Imana nzima mu gihugu c'u Burundi rwafashwe mpiri, ruratwawe burungu, ruramizwe n'abarondera inyungu zabo, ruramizwe n'abanyepolitike. N'igihe co gusenga, n'igihe co gusaba abakozi b'Imana bananijwe n'umuruho bakaruhuka kugira ngo Uhoraho acagure abakozi bazoza kumuvugira badatinya kandi bazoza kumuvugira mu mpwemu no mu kuri. Kaze rero mwese kuri Tuyagire Vanessa dusesengura ivyo tubona muri iyi video mugiye kubanza kwitegereza hama ubusesenguzi turabukurikiza. Murakoze. Ugasanga mwikorare wengine wanakuja na vigauni vifupi vya ajabu, ibijipo bigufi bigufi bavyambara kubera iki? Kuki batambara ngo bikwize? Abandi bakaza kwicara imbere n'ibihuzu bambaye nabi batikwije kugira ngo basamaze abakozi b'Imana. Unaona watumishi wa Mungu wamekaa pale, umukozi w'Imana akaba yicaye imbere, abaririmbyi bari ngaha kaburi yaraba, yaza kubarabamwo anahangalia nasema watoto wangu. Wengine wanakuwa na vigauni vifupi vifupi, wengine wamevaa sijui ubuhuzu butagira umutwe n'amaguru butabereye Imana, akarabuku ukabona pyu aravye hirya, yaraba hirya akabona hariyo n'uwundi, arabe hasi nari gumara, arabe hejuru bigende gute paka hakiri tamzunguka. Iyo tunakomesha katika jina la Yesu. Abantu bamenye ko Imana niyo gukorerwa nk'Imana mu cyubahiro cyayo no mu iteka ryayo. Hari eglise haswe gusambuka bapfa inyambaro, bamwe bakavuga ngo no, ngo ni terambere, ngo ni demokrasi, ngo twarateye imbere, ngo jewe nje niyambariye akabucikopa, ngo nagateka kanje, ngo ni droit de l'homme, ngo ni droit de la femme. Hawezi kuva hovyo hovyo, ntushobora kwambara n'importe comment ugiye gusenga Imana, ntibibaho nibikunda. Kwambara neza mu rufasoni nibibuza kubegwa, nibibuza isuku. Abantu tuze turikebuka, nitujane n'uruza, kuko ibi nivyo bituzana hamwe inyuma Imana ivuga. Uwo musi w'Imana tuwihebere twishishire. Na mimi ningekuja nimevaa fulani na kabutura, murumva ko hashushe. Iyo mba nambaye agasengere n'ibutura nari kuba ndi areze numva kayaga. None no bikora no kubaka nkabikora, tibishoboka. Ico tukimenye biri muri ibyo bihe vya nyuma aba mama aba papa bubatse, kuko ico nico cyubaka ishengero, nico cyubaka igihugu. Ibi ndabigaruka ko kubera n'Imana mu kurema niyahereye kurema Bethany Holy Church, niyahereye kurema Église des Évangéliques des Amis, niyahereye kurema Église Anglicane canke Église Catholique, yahereye kurema umugore n'umugabo. Ni nayo mpamvu umugore n'umugabo niryo shingiro rya Église kuva mu rugo. Nico gituma shetani yaje gusambura ahera ku mugore n'umugabo. Analeta kimarayika cha giza naweka katikati ya mama pasteur na papa pasteur. Sema wewe angalia huko, na wewe angalia huko. Na tena ukimuangalia, umurabe n'urusura rumwe rubi, agatangura guteranya no guconganisha. Bamaze kugenda batarashika ni muhira. Ngo kandi wegiye twari mwishengero wandaba nabi. Ngo ahubwo niwe wandavye nabi. Ngo ahango nabonye hari akigemo ari kuraraba hari imbere. Aho basi kule nyumbani shida kubwa, dimasha nigera basi nta kundi. Pastor azokubita karuvati, mama pastor atapika tu vipodozo kidogo kidogo kugira ngo ntibabatwenge, mugabo ntibazoba baje batunganye. Ivyo ni ivyago Satana duteza kugira ngo ya mission obligatoire Imana yaduhane tuyikore, twame tugavye muri vyose na hose. Kandi duhere kuri yo discipline. Abantu nibagire discipline, bagire kubahana, bubaha Imana, babone kubahana n'abantu. Niyo mpamvu ngaha ngo inyuma yaho ngo hazoba hari ibintu bitabereye ijisho. Nitwirirwe turashika inyuma bene data, tube muri ico gihe nyene nyaco, hanyuma dukore ibiberanye n'ico gihe kugira ngo bigende neza, dusenge
amatorero, dusengera ingo, dusengera imiryango kugira ngo tubone ingoro y'Imana itunganye imeze neza. Abantu bafate urugero rw'uko koko tuba mu gihe c'amashimwe, tuba mu gihe c'imihezagiro, mugabo tube no mu gihe cyo kwihana, igihe cyo kwiyibuka, igihe cyo gushingira intaha Imana, igihe cyo gukora ibijanye n'ivyo gushaka kw'Imana. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe tena. Inyuma yaho rero Yesu aragaruka. Hari umurongo nabasomeye ubwanyuma. Ibi ndabivuga kubera iki? Harabibaza ko kuja gusenga canke kuja mu gikorane ari mode de vie igezweho, fashion. Warasiyo fashion ni igikorwa gihezagiye citeka gisumba ijya mindi mirimo yose. Niyo bashitse muri eglise bakicara bakumva ubutumwa batabwumva, hanyuma bagaheza bakitahira kubera atinya ko bavuga ngo nguzi kurya muntu amaze n'imisi atasenga, ngo mbe bashari mu biki. Tibaza bavuga ngo ndeka gusenga ndigisuma ndiki, akaza gusenga pour gusenga gusa kugira ngo anezereze abo mu kibani we. Urashaka usibe umunsi ntazoba nagiye gusenga, nkaba nasengeye muhira, umuntu akaza kumvuga ko amajambo azoba arikura kwimigisha n'imihezagiro. Kuko umuntu asenga Imana akayisenga mu gihe cyayo, agasenga atari uko abwirizwa kubonekana canke ngo agaragare. Nico gituma mu kurangiza ubutumwa Imana iragaruka igashingira intaho ubwo butumwa ngo ni jewe Yesu, agaca yivuga kuva ku gisekuruza ciwe, namwe mumenye yuko Yesu arababwiye ibi bintu. Musintihangariye mimi, jewe ndi umushikiranganje wa mbere, ndi umwene gihugu nk'abandi bene gihugu, ariko Yesu arababwiye ngo hari gikorwa mwatumwe, mbega muri ko muragikora? Ngo hambavu y'ico gikorwa Imana iraza gutanga ingero. Mbega uzoronka ingero yihe? Ingero yawe izobiye kuri wa musi w'amateka. Uzohavugenda ngo nari umuririmbyi, uzohavugenda ngo nari pasteur, uzohavugenda ngo nari reverend, ngo mimi nilikuwa waziri mkuu wa wapi kwenye Mungu. Ngo jewe nanje nari njejwe iki, ngo kandi naratanze higira 10, kandi naratanze ishikano. Utasenza Imana mukuri no mu mpwemu, bazokubona uca ku ruhande ugenda muri gihonomo, ugwa mu muriro udahera, umuriro w'izuku. Abandi nabo bemeye bakumira kuri zima ry'Imana, ukababona bambi kwizera bagenda. Iyo biriko biravugwa harabibaza ngo ivyo mbwa muvyibaza kuri pasteur wanyu, apotre wanyu, kuko nibo muri majejwe. Kujya rero mugenda mukaremera ikinyoma pasteur, mukaremera ikinyoma padiri, ngo padiri yanyoye umuvinyi wenyene twe yaduhaye hostia gusa. Ngo pasteur amashikanwa ngo agenda hariya ngo ivi na ivi, mugatangura kumuremera ikinyoma mumuvuga, ntimumenye ko yahagurukijwe n'Imana kubw'ico gikorwa. Yahagurukijwe n'Imana. Mwoshaka mukareka gutangira higira 10, amashikanwa mukareka, pasteur azobaho kuko yarasanzwe abayeho. Ngo twamutungishije, mwamutungishije sangapi? Amajambo nkayo akikikanisa rikaba gangrene buke ibintu bikagenda. Imbere rero yuko barundi kazi nsesengura, mubanze mu nkundire ngerageze gusoma iri jambo. Sindi umusomyi mwiza ariko ndagerageza. Dusome iri jambo ryanditse mu gitabo Paulo yandikiye Tito. Igitabo Paulo yandikiye Tito, Paulo mwese muramuzi, yandikiye Tito mu ikigabane ca mbere, ndahera ku murongo wa 5. Haravuga ngo ivyo gushiraho abakuru b'ishengero. Icatumye ngusiga Ikerete kwari kugira ngo utunganye ivyasigaye, kandi mu gisagara caho cose nguhashinge abakuru b'ishengero nk'uko nabikubariye. Ari umuntu ataboneka kumugayo. Nukuvuga mu gushiraho abo bakuru b'amashengero ngo ateze kuba ngo ari umuntu ataboneka kumugayo, afise umugore umwe gusa,
si kuvuga ngo umugore umwe, no, umugore umwe na gusa kakajaho bisigura umwe rudende afise abana bizera, ni ukuvuga abana baramaze gukura, baramaze kwakira Yesu Kristo, bataregwa ko ari ibihumbu canke ibiganda, ni ukuvuga bataregwa yuko bafise ingeso mbi harimwo no gushurashura no kuba abasuma n'ibindi. Hanyuma ku murongo w'indwi hakavuga ngo kuko umuzezwa shengero akwiye kutaba kumugayo nk'umubwiriza w'Imana nyene. Ni ukuvuga iyo naho wogororoka ufise abana nabo bafise ibicumuro, ntushobora ufise abana batubaha Imana mu ncamake ko twese turashumura mugabo batigera bubaha Imana, uwo muntu ntashobora kuba umubayoboye mu bakuru b'urusengero, kandi ntakwiye kuba udakugwa kw'ijambo, ntakwiye kuba udakugwa kw'ijambo. Ni ukuvuga ni wajya kumusaba ijambo akaba umuntu asunagura abantu, agayana, atubaha ugiye kumwegera, uwo nawe ngo ntakwiye kuba ngo mu bakuru b'urushengero, ntakwiye kuba umuntu adakugwa kw'ijambo, canke usugurirwa ngo canke umunwi wa vino, ngo canke umusinzi, canke uwifuza inyungu mbi, ariko abe ukunda gutanga indaro, akunda ivyiza, adahugumbwa, agororoka, yera, yirinda, agumya ijambo ryo kwizerwa rihura n'ukwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Mwumvise ngo uko umuntu akwiye kuba ari uyoboye ishengero. Ibi biri mu gitabo Paulo yandikiye Tito. Abayoboye amashengero murumva yuko nabo baba bafise amabanga ndetse bakagira n'ivyo bakwiye kuba bibaranga imbere yuko baba abantu bayobora amasengero. Hama ku murongo w'icumi ijambo ry'umutwe ryavuga ngo ivyo abigisha b'ibinyoma. Umurongo w'icumi ngo kuko hariho benshi bibiganda cane cane nabo mu bakebwe. Abakebwe mwibuke ko bari aba mu muryango wa Yuda mu Bisirayeli mu ncamake, bavuga ibitagira ikimazi n'inyoshambi, bakwiye kuzibwa iminwa kuko hari imiryango bagwisha igahenebera, bigisha ibidakwiye kubw'inyungu zabo. Mwavyumvise? Rero ku vy'ukuri tumaze igihe tubona ukuntu abanyapolitike batera bakata cross, aho kubandanya ibarabara ryabo rya politike ngo bakine. Biragaragara yuko abanyepolitike mu gihugu cy'u Burundi politike itera ibananira. None haho kuvuga ati kwitunaniye twicare twige izindi strategy z'ukuntu twoyikata, twiga ukuntu twokorera abanyagihugu bakatugumiza ku mutima, kuko bamaze kubona benshi muri bo yuko abanyagihugu batakibahurumbira. Ubu rero bagiye iyo abanyagihugu bashize umutima ni mu mashengero bakase. Mumaze igihe kinini mubona abantu baba politike mu gihugu cy'u Burundi aribo bahindukiye kuba bigisha bijambo ry'Imana. Kukubera iki ivyo babikora? Mbega ni ku nyungu za mpwemu? Nta na gatoyi, nta na gato, ntabwo ari ku nyungu za mpwemu, ntabwo batiwe na Yesu Kristo. Babikorera inyungu zabo kugira ngo babandanye kurondera uburyo abanyagihugu babakunda, ariko si umurimo bahamagariwe, si igikorwa cyabo cyo kwigisha. Bisigura yuko abanyepolitike n'abanyamashengero uno musi abavuga ngo nabavuga butumwa, abavuga butumwa muri iki gihe babaye imbohe za politike, kuko abanyapolitike amaze kuza nk'akarorero uyu mushinga ntahe Bunyoni, iyo agiye imbere y'urushengero agahagarara ahera hahagaragwa n'uwahezagiwe kugira ngo yigishe ishengero ry'Imana, agahagarara ahera yahagaritse uwundi muntu inyuma yiwe kumukingira, yahagaritse uwundi muntu inyuma yiwe. Bisigura ngo mu Cyongereza ngo bodyguard canke ngo service protection, whatever uko bavyita kose, mugabo ngo ujya muntu hamuhagaze inyuma ajeje kumukingira. Bisigura yuko bajya hagaze imbere n'abansi biwe,
n'abansi biwe kuko nivyo bigishwa babigisha yuko umunyapolitike na cyane cyane ababa bari muri leta umwanya wa wose asohotse ategeza kuba kingiwe guko uwo ari wese ashobora kuba umwasi wiwe niko bigishwa ati ntawo kwizera naho yobi nakuru ntushobora kumureka ngo amwegere giturumbuka utabanje kumusaka uwo wese ategeza kuba ashobora kuba umwasi wiwe muri iki gihe rero umushinga ntahe bunyoni aragiye imbere y'ishengero arahahagaraye yahagaritse bisigura yuko ntahahagaraye ku nyungu z'uhoraho kuko yo kaba yahagaraye imbere y'ishengero ku nyungu z'uhoraho yamenya yuko ijya n'ingoro yera ahagaze hajya imbere akavuga ati ni intumwa y'Imana bisigura yuko Imana nyene niyo Imana nyene imuha abamarayika bamurinda bagahagarara hajya inyuma bakamurinda kuzana rero umwana w'umuntu yambaye umubiri ngo amuhagaze inyuma murinda mu ngoro y'Imana yera akazana umuntu amuhagarara inyuma kumurinda yatesheje agaciro igikorwa cy'Imana yakoreye abarundi yatesheje agaciro bajye abarundi bamwicaye imbere mu ncamake bajye abarundi bamwicaye imbere mu ncamake umushinga nawe bunyoni ahagaze imbere y'abansi biwe ariko yigisha abansi biwe ico ni ikintu kigayitse cyane ni ikintu kigayitse cyane mu rushengero rw'Imana ni ikintu kigayitse cyane mu bantu babirabure ni ikintu giteye n'isoni tutaranavuga n'ivy'ububeshye karigisha ni ikintu giteye isoni kubona umunyapolitike atwara mpiri abanyamashengero mu Burundi bamaze nta valere bagifise basigaye binjirirwa bakemera departement zabo zirivurungwamwe n'abanyapolitike bakavyemera by the way uyu suwa munyapolitike wenyene turiko tuvuga tubona agenda imbere y'urushengero akigisha tumaze kubona abanyapolitike benshi bigize abakozi b'Imana ariko twagomba dusabe leta y'u Burundi twagomba dusabe abanyapolitike bandanya inzira ya politike ntushobora izi n'inzira zibiri zitagendwa na bene kuzizana abakoroni zarabananiye kugenda bazizanya ari inzira zibiri amashengero ku ruhande rwayo politike ku ruhande rwayo guko bazi ntizigendwa icyarimwe ntushobora kuzitandarazamwe zose rero twagomba tubasabe bandanya inzira imwe fata ibarabara rimwe rya politike kina politike mutunganiza abanyagihugu mu bakorera ibishoboka mubafashe mu byo mushoboye mu nzira ya politike ivyo mudashoboye navyo birekera amashengero nayo aba bakozi b'Imana bavuga ko bashizweho n'Imana nimba vy'ukuri muri bo bumva ko bashizweho n'Imana nibakorana ingovu bishimikije mpwemu yera bahagaritseho bakorera abanyagihugu ibishoboka vyose ibizonanirana bitashobowe namwe bw'abanyapolitike ntibishobogwe n'abanyamashengero navyo tuzobiragiza Imana tureke yikorere ariko reka kuvuruga amashengero reka kuzimiza abarundi n'abarundi kazi reka kuzimiza abantu mubabwira yuko mubahagaze imbere kubigisha inyungu z'ivy'Imana kandi ku vy'ukuri muri ko mwigisha ku nyungu zanyu birazwi neza yuko abenshi muri mwebwe muri ko murondera uburyo bwo kuronka amajwi mu gihe kiza ngo muzoba ba president ariko suko mukwiye kubirondera suko ntimukwiye kuza kuvogera amashengero ntimukwiye kuza kuduhendesha amajambo y'Imana adasiguritse kuza gusoma ngo abagore ngo bambara nabi mutuka abakenyezi umukenyezi w'u Burundi arubahitse nta mukenyezi w'u Burundi yisone ya hena nta mukenyezi numwe yisone ya hena kandi agomba mbwira abarundi n'abarundi kazi narababwiye ngo mwase kuvuga bikigendeka muzovuga bitakigendeka iyo umuntu ari premier ministre akaja mu rusengero kwigisha ngo abarundi kazi bahena ngo abarundi kazi bicara imbere ya bapasteri bahena mbega premier ministre ajejwe nimba pasiteri yahenewe atababaye premier ministre ni wacababara mbega kubera iki premier ministre ababazwa n'ukuntu ngo umuntu yaje mu rushengero guhena ashobora kuza guhena kiri umunyavyaha ataramenya ivyo karakora ariko nico gikorwa pasiteri ajejwe nico gikorwa muka pasiteri ajejwe nico gituma n'ababarira nta mupasiteri n'umwe adakorana n'umugore wiwe umurimo w'Imana mu rushengero ashobora gutereza imbere urushengero ntigishoboka kuko pasiteri aje kwigisha urushengero ariko iyo yabonye amananiza nkayo yabonye umwana w'umukobwa agiye mu rusengero kumbure yambaye ngufi nukuraba abavyeyi biwe muka pasiteri akegera mama wiwe na cyane akamubwira ati umwana wawe turamwibutsa kwikwiza ukunuku biraniranye pasiteri akamwegera bivanye n'imyaka uwo mwana afise bakamuhanura nico gikorwa ba pasiteri bahawe kuraba intama z'Imana uko zigenda nuko zifata uyu nawe premier ministre nta kindi gikorwa nawe yarafise atari kuraba bari abarundi n'abarundi kazi bahagarara kwibarabara bariko baridandaza kugira
kugira baronka agafu baza gucumbira abana n'abandi bidandaza atari kuvuga ngo barashonje ariko ari ingeso mbi abo nabo yarakwiye kubashiriraho amategeko bari bakwiye kubashiriraho amategeko arinda igihugu akarinda abakenyezi kuba indaya mugabo kuja imbere y'abarundi n'abarundikazi agatukana ngo ukuntu abarundikazi twicara mu mashengero ngo tugaye ngo duhena ngo tutambara umuntu wese azi umurundikazi arazi yuko abarundikazi twambara no kukano ngo ba ico kintu turakizwi ko mu bantu mu mahanga bagirizwa ko bahena abarundi ntiturimwo abantu mu gihugu bagirizwa ko bahena umurundikazi w'ukuri ntarimwo nimba rero haje umwana umwe mu rushengero canke umukobwa umwe canke umugore umwe babiri batatu ashobora no kuba yari umuhabara wa pasiteri ubizi gute tumaze kubona incuro nyinshi ba pasiteri bagaragara mu bintu by'ubumaraya ashobora kuba pasiteri amubwira ati nikundira nihagarariye hajya niyicariye hajya imbere kukubona natwe dutako ubizi gute we premier ministre ivyo mu mashengero ubizi gute nkuko nawe aba pasiteri batoza muri biro iwawe na ntuze yawe na timu yawe yose ngo barabe ukuntu abana b'abakobwa bakora muri timu yawe baje bambaye kuko ntibazi ntuze amategeko ubaha y'ukuntu bambara ibi bintu byo kuvogera amashengero byashitse kubera iki byashitse kubera ko baravogereye abarundi muri rusange baravogereye abarundi babaka uburenganzira bwo kuba umurundi umurundi wa kera kuri abo bami mwumva abami bacu barakaramba aho bari basinzirire mu mahoro umurundi wa kera n'umurundi kazi kuri abo barundi yari afise ijambo yaravuga ati aha twabonye bitagenda neza mu bihindure bakabihindura aha bigenda neza tubishime bakavyina mugabo uno munsi umurundi yaraswe ijambo kugeza yaho n'umurundi canke umurundi kazavuze wumva abandi bamubwira ngo tugufitiye ubwoba ngo tuzokubura wowe tuzokubura ni kubera iki ni kubera ko bavogereye uburenganzira bw'abarundi bose bakabubaka noneho rero ubu bashitse mu mashengero kubera iki bagiye mu mashengero ubu mu mashengero bariko barahirukira guko abarundi beshi kuva aho duhagurukiye tugatangura gutanga kuvuza kamo dukangurira abarundi gukunda Imana n'Uburundi kunda Imana n'Uburundi abakurikira ivyabo nabo bashire ku ruhande ugwaruka gwatanguye kwikangura ugwaruka ntirukinegwa za nama z'imidirimbano bahora bacana cyane cyako ubu barazituma ko bakaronka nka batanu ngo bagiye mu manama ubu umuhindo wo kwirukira ivya politiki warabuze kuko twabasiguye tukabereka abo bariko baratungisha tukabereka ubukene ukuntu uzobandanywa bo bakubita mu gihe badahindutse ubu rero umwana wawe w'umurundi ahari ugwaruka gose aho ruri kuwa gatanu kuwa gatandatu bikubita gusenga no kuwa Mungu babwira Imana ati dukomeze buce tuja kubaba buce buza kuyimbira ivyo buce dukora ivyo dukora byose mugabo twikorera aba banyapolitike rero batanguye gutavarere kubera rero batanguye kutavarere bagize ati twebwe ntidutagaranti ntibishoboka reka tugende no mu mashengero tuyavogere reka tuje mu mashengero tuyavogere twumvishe abarundi n'abarundi kazi yuko noneho abarundi kazi bahena abarundi kazi barahena bagendeza inyo zabo hanze bagenda ibitsina byabo vyirondoka babitwereka bagwisha abapasiteri ariko ukitegereza mbega ico kibazo ariko aravuga ni kibazo gihangakishije Uburundi n'abarundi ahenye yarayariye wewe premier ministre bigutwaye iki wewe focusinga ku bantu bashonje focusinga hariho ngo nabandi ngo bambara ngo ibihuzu bibi yagomba avuga ngo ibihuzu bitameshe acagira isoni kwazi neza yuko avuze ko ibihuzu bitameshe abarundi bose bazoba babajwe nuko atakazi wigeze ushiraho gatuma baronka amahera yo kubesa acarahindura ngo ibihuzu ngo bigufi ngo uwo fupi ngo sana ibiswahira canga please mwabanyepolitike mwe turabinginze reka kutugaya twe turabarundi n'abarundi kazi b'ubwenge nimubone tuguma ducecetse ntiducecetse ngo turi bigugu reka kugaya abarundi n'abarundi kazi umurundi kazi ntiyigeze agayika n'umunsi warimwe ku ntwaro ya cami umurundi kazi agiye kugawa n'aba banyepolitike nabo bakomanda babo b'abakoroni babizanye ivyo kugaya umurundi n'umurundi kazi kuva kera umurundi n'umurundi kazi yari yiyubashe tutaranambara izo mpuzu ngufu vuga nizo mpuzu uriko uratwagiriza twambara ngo duhena ngo ibitsina ngo bigendera hanze nizo mpuzu zo gufuka ibitsina zitaranaza aho umurundi kazi atambara ikintu na kimwe agateka kiwe karubahirizwa nta murundi kazi yabakwa
kandi nta n'umugabo w'umutima yasambura urugo ngo yabonye ngo village yiwe yose yuzuye abakobwa batagira impuzu ngo cyasambura urugo. Ingo ntizisambugwa n'abakobwa bagenda gusa, ingo zisambugwa n'abantu batagira imitima batazi n'icuko yahisemo kurenga ibigo yabihisemo si kuvuga ngo umugabo rero arenga ibigo ntabihitamo ngo nuko ngo yabonye umukobwa yicaye ngo yambaye agahuzu kagufi ngo iki. Ni isuko biri. Ingeso iri ku mutima. Ingeso iba ku mutima kandi icyaha kigira indani muri we. Icyaha kigira indani muri we. Mbega Yesu igihe wa mugore amwegereye akamusuka ko ry'amavuta none hakamusiga n'ibirenga kabikunyura neza yandi akamusiga mu mushatsi hari karese isumbiyo. Umugabo atari uwawe wokora kugasiga neza ibirenge ugasiga mu mushatsi ukamwagaza ukabona ntagutarukiye ko wamukurahe ntawubaho. Mugabo kubera Yesu yari Imana yarimwo ubumana yari yambaye umubiri mugabo arimwo n'ubumana ico ntacyo byo byamubwira kuko ivyo byitwa ivyisi. Rero aba pasteri bavuga yuko ari abapasteri bigisha ijambo ry'Imana ariko bayobowe n'imibiri. Rero iyo hageze ko barenga ibigo kuza batuka abarundi kazi ngo nuko bambaye ngo impenera ngo ibiki ivyo bintu turavyiyamirije. Gusuzugura abarundi n'abarundi kazi turavyiyamirije. Hari ibintu vyinshi hari ibintu vyinshi nka premier ministre avuze ngo n'umukristo reka tuve no mukuba ngo agomba kwigira pasteri reka tuje mu bukristo busanzwe. Hari ibintu vyinshi nka premier ministre aravye raho igihugu gihagaze agaca abona n'inguvu rushengero rushoboye. Hari ibintu vyinshi yari kuvuga harimwo na zamfuvyi uko ibihe bihera imfuvyi mu Burundi zibanzanya kwiyongera ariko bikurikiranye igituma banka kuvuga ikibazo c'imfuvyi ngo bagahagarare ko ni kubera iki. Ni kubera ko nabo bagabo benshi bari muri politike nabo bari mu bavyaye abo bana bagaca batanga amategeko kuri abo bagore babavyaye ko ngo uramutse uvuze ko twabavyaranye tuzobica. Kubera iki atokwegera amashengero akababwira ati nimba hari umurimo mwahamagariwe gukora nimba hari igikorwa Imana ibahamagarira no gukunda imfuvyi n'abapfakazi twegera ababana reka twuguruza ibigo reka tugire inyigisho mu mafamiye ashoboye. Nimba office abana 4-5 kumbure mwokongera ko uwundi umwe abure adye rimwe ku munsi canke kabiri mugabo bafise harara bafise n'abavyeyi bamwegera reka umwana tumuzane muri uwo muryango mu mutore. Ishengero naryo ribishoboye ugurura ikigo c'imfuvyi n'imiburi buri muzana abana 30 mu bubakira inzu babenga ku rusengero. Ivyo bintu abakozi abanyeshengero bo bikora n'ubundi ubona yuko ari nabo bubaka igihugu baragenda mu bikorwa by'ishengero bakabikora ku buntu bakaja kubaka igihugu cyose bigisigaye cubakwa n'ubuntu. Igikoze cyose bahindura abanyagihugu kubaka amahera taxi y'abanyagihugu n'ayandi mahera yose ngo amakungu yigora bafasha ntumenye ivyo akora guko ibintu byose ubu abarundi babikora ku buntu. Bisigura yuko na premier ministre yagiye muri aya madini yose yava kagera mu bisilamu hose yava kagera ati abantu mwese mushoboye gutora abana mubafashe mu abanyeshengero bubake natwe nk'igihugu tubagurira amabati tubagurira abana ibitanda tubagironderere uburara aho baza bararara ishengero muze murabagaburira. Ivyo bintu bo bikora mugabo kuza gufata ngo watwogeje ngo umugore umwe canke babiri ngo bagiye bambaye ngo impenera ngo bahenye. Tuzi neza ko muri Bujumbura nzima abagore saa 11 zigeze baca batangura gusenga ngo abagabo bacu batahe kare zandaya ntizibafatire ku mabarabara. Tuzi yuko igisagara ca mbere kirimwe indaya nyinshi zigenda gusa ari Bujumbura ukaba utarashiraho iryo tegeko ryo kukingira abakenyezi bidandaza ukaba uri premier ministre ariko utanababajwe n'ingwara ya sida. Ingwara ya sida rero si ingwara gusa kuko ntizokonsoma ntizobabaza umugwayi agwaye ahubwo n'igihugu izoguma igikonsoma. Kuba uticara uvuga ati none aba bakenyezi bari kumabarabara bidandaza bandura izi ngwara ni bande basubira muri shuguri ni bande baja muri shuguri yo kubaronderera imiti ni gihugu. Rero kubera ibi bintu ari igihugu dutegeza guhagurukira aba bagore tumenye niki ubu bukene butegwa niki tubafasha iki kugira ngo mushobore namwe kwibeshaho mu buzima buto mugabo tuzire kubona muri kumabarabara kwidandaza. Ico ntagikore bantu b'Imana akaja kunwingibira mu rushengero
kugira ngo basubire gupapabiza mu mitima y'abarundi, babavuruge babahende ko hari impinduka zidasanzwe azobazanira niyo perezida, kandi ku by'ukuri ata mpinduka zihari bivanye na situation Afrika yose irimwo bikavana na situation igihugu cy'u Burundi kirimo, bakanka kuvuga uko kuri mbwa bakagomba kuza kugwisha amashengero. Kubona rero abanyapolitike barahindutse abakozi b'Imana n'akamara amaze kadasanzwe ni muri vya bihe igihe Yesu yari kwisi ariko arigisha. Mwibuke ko nawe yahatanana n'abagabo nk'aba babunyoni, igihe Yesu yari kwisi yagwana n'abagabo nk'aba babunyoni, abagabo bigira abakozi b'Imana harimo na ba Paulo, bakigira bigira mu ncamake bigira ko bazi ivy'Imana, bakongera bakaba ari n'abanyapolitike bari bakomeye muri ico gihe. Rero kubera Yesu yaza yigisha ibibempoza, yerekana ukuri aho kuri, yerekana abahigwe mu vy'Imana baribo, yerekana ubukristo aho buhagaze, yerekana ijambo ry'Imana ry'ukuri, baca batangura kumugwanya, batangura kumuhiga. Rero no ubu mu Burundi abanyapolitike bacu babusubije muri ira, muri ca gihe cyo gihe Yesu yaza agwana n'abanyapolitike bigira ko bazi ivyanditswe vyera. Nivyo turimo, twagomba duhagurukira abapasiteri b'igihugu cy'u Burundi. Ukaba wumva mwuka wera yarakuvuyemo, yarigiriye, yakuvuyemo kubera ari we wamwihakanye, kuko mwuka wera ntigera tumuntu numwe amwegereye. Twagomba tubasabe mwihimisi yo kwisonzesha, mwihimisi yo kwisonzesha mu abapasiteri mwe, muhinde umudaimoni aza yihetse mu banyepolitike. Mu Rwanda murabona ukuntu urushengero rw'Imana rwasenyutse. Abitwa ngo n'abakozi b'Imana n'abantu bemeye ko bazohora bafasha Perezida Kagame kwica abantu, nibo bonyene bemewe kuvuga ubutumwa mu gihugu indani, ni nabo bonyene bemerewe kurenga igihugu bagasohoka. Uburundi ntimushobora kubuhindura nk'igihugu cy'u Rwanda. Iyo Burundi abapasiteri ntibashobora guhinduka, ndabuze n'ijambo nokoresha, ntibashobora guhinduka inkoma amashize abanyapolitike. Mutegereza guhagarara mushikamye, guko mwebwe ntimuhagarara kubera hari umuntu inyuma bahagaraye abacungereye umutekano, muhagaraye uko kubera mwahagaritswe n'Uwiteka, kandi uwo Witeka ari nawe abaganza mwese, kandi uwo Witeka ari nawe azokuraho izi ngoma z'abanyapolitike ziza zitonze umurongo zigenda zikuranwa. Azobandanya kuzikuranya, ariko ijambo ryayo ntirizokwigera rihinduka. Turabahamagariye mwa abapasiteri mwe b'ubwoba, mutange imihoho kugira ngo abahamagawe na Kristo ukuri bakore muri ico gihugu, babe bake ariko babe bahagaze mu ijambo ry'Imana. Duhamagarira abanyepolitike mu Burundi, kina politike ntitwase ngo ntimukine politike. Turazi yuko muyija bayanga, kandi nivyo guko n'abayibazaniye nabo barayija bayanga, ariko mureke igisata cy'ukwizera imitima y'abantu mureke kuyijavya. Kuva mu buyobozi bw'igihugu muza gutyoza amashengero, mureke kubikora. Abapasiteri namwe kora umurimo wanyu w'ubupasiteri, mureke kujabira abanyapolitike, mureke kujabira abanyapolitike, mureke kwinjiraniramwe, mureke kutuzimiza, kuko twebwe generation ntituri nzimizwa, kuko twaraheje kwiga ABCD ubu turazi kwisomera. Ntituri nzimizwa, twase umunyapolitike yigira umukristo, yigira pasiteri, yigira nde, yigira ukomeye mu vy'Imana, kandi inzira ziwe zimuranga yuko ku vy'ukuri zitubaha Imana. Nk'umushinga ntahe Bunyoni, ibikorwa vyiwe mu Barundi bose biramuranga 100%, biramuranga 100%. Nimba yibaza yuko uwambaye akajipo gagufi ngo gahinera pasiteri yacumuye, nawe hari ibyaha byinshi abarundi bo mwaturira. Bavuze ngo abarundi ni bature, kira murundi wese yature. Hari ibyaha bikomakomeye bo kwaturira umushinga ntahe Bunyoni, kandi bizotuma atere ku bwami bw'Imana. Ico kwiye kukimenya. Ariko twe ntituri muri ivyo, turi mu kuvuga ati lekera abanyagihugu basenge. Namwe vuruga igihugu mwe n'abakoroni vuruga, ariko abanyagihugu bishimikiza uwera ntimushobora kubinjirira. Mutwara nabo babacungerera imitekano kudamarara ku ntebe yera, abapasiteri nabo bakicara inyuma, kandi ukabona bariko baraseka ngo ni ibintu vyiza. Nta bintu vyiza bijya birimwo, nta bintu vyiza na gato birimwo. Mwubahe ingoro y'Uhoraho, mwubahe inzu yubatswe ikitirirwa izina ry'Imana. Iyo nzu nubwo abo bari muri yo yose boba bitirira Imana kubiheyiheyi, ico nzi cyo nuko iyo Mana izozana ukuboko kwayo ibakoreka babone ku by'ukuri yuko bariko barihenda. Ariko gucanganya politike na Bibiliya turavyanse mu gihugu cy'u Burundi. Reke kuzimiza abarundi,
reka kuzimiza abarundi, fata inzira ya politike, mukine politike, abapasiteri nibakine nabo nibigisha ijambo ry'Imana, nimba kuvyukuri abo bavuga ko bahagurukiye gukora igikorwa c'Imana, nimba kuvyukuri ico cabahagurukanye, kora ico gikorwa c'Imana nyene, mureka abafata inzira ya politike babandanye, namwe mufata inzira y'Uwiteka mubandanye, hanyuma abarundi bagira aho baruhukira. Ntimushobora kubavuruga muri politike mubinjizamwo amacakubiri, mubinjizamwo kwicana, mubinjizamwo kwankana, mubinjizamwo kwibana, mubinjizamwo bagize ngo bagiye kugaheyi mwifuruka aho bofukama bakaruhuka imitima yabo, muce mubasangayo kubavuruga mubavuruge. Noneho n'ababandi bitwa ngo nabungere ngo bo kurinda intama z'Uhoraho babareke muvuruge ngo nuko ibintu bimeze. Barundi kazi mugire ibihe vyiza, hanahana iyi video, ariko tuvuze ngo no.